Ibaze ndakubwiye ko Burundi bwo wabutunze za kajugujugu z'intambara zimwe zidasanzwe bita miri M24 Hind. Nibisanzwe ko inyuma yo gutangara abona bihakana cyane bivanye nuko wagiye wumviza indege zidasanzwe, ariko imbere yo kubihakana bazureke gato untiza amatwi ngira icyo nkwibwirira kubijanye n'igisirikare cy'u Burundi. Twese turabizi neza ko Burundi budateye imbere, ariko iyo bigeze ku gisirikare nakoreka mbaze ndavyihoze gato turabikira kwa mu kanya. Mu bisanzwe Afrika ihura n'ibibazo byinshi by'umutekano muke, intambara, iterabwoba n'ibindi byinshi cyane bituma Afrika ijugumizwa n'ubukene butagira uko bungana. Byumvikana ko amahoro ari hafi ya ntayo, ariyo mpamvu bituma Afrika itikura umugozi w'ubukene mu ijosi. Ariko rero naho biruka ibihugu byinshi byo muri Afrika nako biba bitagize ngo bigarukana amahoro. Ivyo bihugu rero nta kindi bikora atari ukugura ibikoresho by'intambara kugira ngo bigarukane amahoro. Rero hari indege zanamenyekanye cyane ku isi kubera ibikorwa byazo mu ntambara, kugeza n'ubu abazikoresha baracazikugura cyane. Ni miri Mi-24 Hind. Izi zikora ibitangaza mu ntambara. Ivyo zikora twobibaza Abarundi cyane ibindi bihugu vyagiye bizikoresha harimo n'Uburusiya. Nako reka tuvyibarize abazikoze noneho batubwira ivyizi ndege zidasanzwe zikugurwa n'ibindi bihugu byinshi vyagiye bizikoresha. Munyemerero no musi tugaruke ku bikoresho by'intambara Burundi butunze harimo n'izi ndege za miri Mi-24 Hind. Prosper ntumwa mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa icyo ndagusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzuzura hungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Ndanaguha ikaze mu bubiko bw'ibikoresho by'intambara Burundi bubitse kimwe kimwe kwacu. Reka tugaruke kuri ya ndege y'igitangaza ya Mi-24. Izi ni kajugujugu za mbere zatanguye gukoreshwa n'ingabo zigwanira mu kirere z'Uburusiya nk'indege y'ubwikorezi, ikaba n'ingwanyi kabuhariwe. Izi ndege zakozwe hashingiwe ku bwoko bwa M8, ariko aho bitandukaniye ni nuko ishobora kurasa za burende ndetse igashobora no guherekeza abasirikare mu ntambara yo mu kirere. Ubu bwoko rero bwa Mi-24 bwakoreshejwe cyane mu ntambara yo muri Afghanistan, ari naho bwandikiye amateka. Mi-24 ifitanye isano rya hafi cyane na kajugujugu z'Abanyamerika zo mu bwoko bwa AH-64 Apache, ariko rero aho bitandukaniye nuko Mi-24 yo ishobora no gutwara abasirikare bagera ku 8 bose mu gihe atayindi kajugujugu yopfa yarabishoboye. Uburusiya rero bwagurishije izi ndege nyinshi cyane z'ubu bwoko mu Burayi ndetse no mu bihugu byinshi biri mu nzira y'amajambere harimo n'u Burundi. Ico womenya rero kuri izi ndege nuko Mi-24 iba ifise rotoro y'imihoro 5, amababa magufi ariko inkoho, imoteri zibiri za turboshaft. Izi kajugujugu rero zikorwa n'uruganda rwitwa Miri Moscow Helicopter Plant. Izi ni kajugujugu ziba zubatswe n'ivyuma bidashobora kumenwa n'isoro izarizo zose, ndetse niyo yoba ari inkoho imwe yo mu bwoko bwa machine gun imwe iba ifise insoro zipima milimetero 12. Imihoro yayo nayo ntikangwa n'isoro izarizo zose. Aho abadereva naho bicara harinzwe n'ibiyo bitamenwa n'ikindi cyaco cyose. Ikindi no kubwira kuri iyi ndege nuko ifise umuvuduko uri hejuru cyane. Iyi ndege kandi yigeze kuba ariyo ndege ya mbere yihuta cyane ku isi. Umuvuduko wayo werekanywe bwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 975 wari ibirometero amajana 332 ku isaha, ariko iyindi ndege bakoze bagendeye ku ya Mi-24 yitwa A10 niyo yaciye iya mbere yihuta cyane ku isi ku birometero amajana 368 ku isaha. A10 yagomye ariyo ndege ya mbere yihuta cyane ku isi kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 986 ubwo Ubwongereza nabwo bwakora kajugujugu zo mu bwoko bwa Westland Leaks zagenda ibirometero amajana 9 ku isaha. Kugeza n'ubu nizo zikiri za mbere ku isi. Gusa kajugujugu ya Mi-24 no Burundi bufise nta yindi kajugujugu yo yigereranya nayo, naho kajugujugu zo mu bwoko bwa UH-1 zakoreshejwe mu ntambara ya Vietnam zatwara abasirikare ku rugamba ndetse banazifashisha mu kurasa, ariko iyi yajamwe abantu babiri gusa. Mi-24 rero ijamwe abantu bagera ku 8 bose kandi igatwara n'imizigo myinshi cyane ikanarasa cyane. Izi ndege rero za Mi-24 zagiriye akamaro Uburusiya mu ntambara yo muri Afghanistan hagati mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 980 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 989, ariko hari indi kajugujugu yo biyegera yitwa Sikorsky S-67 Blackhawk ifise byinshi bisa nk'ivya Mi-24, ariko ikibazo cayo ntiyigeze yemegwa ngo ikoreshwe. Izindi kajugujugu zikora nka Mi-24 ni nk'iyitwa R-330 z'ingabo za Romania, ikaba ari version yakozwe ya Aerospatiale SA-330. Mi-24 rero ikaba ifatwa nka kajugujugu rukumbi y'urugamba ku isi kubera ubushobozi bwayo bwo kurasa no gutwara abasirikari icyarimwe.
Izi ndege rero za Mi-24 n'u Burundi butunze zagiye zikoreshwa cyane n'igisirikare ca Ethiopia mu ntambara ya Ogaden zigwana n'iza Somalia. Izi ndege rero zifashishijwe mu ntambara yo mu kirere mu gutera ibitero ku butaka zifasha Ethiopia kwigarurira Ogaden mu ntangiriro z'igihumbi kimwe amajana 1978. Izi ndege kandi zifashishijwe n'igisirikare cyo mu kirere ca Libya ndetse kandi zinifashishwa mu ntambara y'abanyagihugu muri Chad mu gihumbi kimwe amajana 1980 mu rugamba rwa N'Djamena aho zifashishijwe n'abasirikare ba People's Armed Forces mu kwigarurira umugwa mukuru. Izi ndege kandi zakoreshejwe mu ntambara zitandukanye nko muri Afghanistan, mu ntambara hagati ya Iran na Iraq kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 mu ntambara hagati y'abanyagihugu muri Sri Lanka kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 kugeza mu 2002 mu ntambara ya mbere n'iya kabiri muri Congo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 kugeza mu 2003 ndetse no mu ntambara ya Nagorno-Karabakh mu mwaka wa 2020 hagati ya Azerbaijan na Armenia. Izi ndege zarifashishijwe cyane kugeza ubu rero. Izi kajugujugu zo mu bwoko bwa Mi-24 hindi zakoreshejwe n'ibihugu bigera ku 30 harimo n'u Burundi, Armenia, Afghanistan, Algeria, Belarus, Angola, Ububiligi, Hongiriya, Ukraine, Vietnam n'ibindi. Ariko uretse iyo ndege y'igitangazo Burundi bufise hari n'izindi ndege z'intambara Burundi bufise. Hari izo bita Aerospatiale Alouette 3 ndetse n'izo bita Aerospatiale S-342 Gazelle. Hari n'izo bita Mi-8. Sizo gusa hari n'izindi zitwa CIA Marchetis SF. Izi nazo nizo kwimenyereza, ariko umenye ko intambara zitagwanwa n'indege gusa. Hari inkoho zidasanzwe Burundi bufise, hari nk'izitwa Victor Alafo, hari n'izitwa AK-47 PKM RPG DCHK, hari n'izo bita anti-tank weapons, hari izitwa RPG-7 izi zavuye mu Burusiya, hari kandi n'izitwa M20 Super Bazooka izi nazo zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari kandi izitwa Type 52 izi nazo zavuye muri Amerika ndetse no mu Bushinwa. Sizo gusa hari kandi zitwa Milan nazo ziva mu Bufaransa no mu Budage. Hari kandi amaburende y'intambara dasanzwe, hari izo mu bwoko bwa Scout Cruise nk'iyo bita BRDM-2 zavuye mu Burusiya, hari n'izo mu bwoko bwa Armored Person Carriers nk'izo bita BTL-14 nazo ziva mu Burusiya, hari nizo bita BTR-18 nazo ziva mu Burusiya nyene. Hari kandi n'izindi zitwa Walid zo zikava muri Egypt. Hari kandi nizo bakunze kwita WZ-551 nazo ziva mu Bushinwa. Hari kandi burya nizo bita Ponran M3 ziva mu Bufaransa. Hari kandi nizo mu bwoko bwa Mine Resistant Ambush Protected. Ubu bwoko rero ntibusanzwe kuko ni burende zishobora guca mu bibombe biturika ntihagire ico ziba. Hari nk'izitwa RG-33 nazo kandi zikomoka muri Afrika y'Epfo. Hari kandi n'izitwa Cosper ziva muri Afrika y'Epfo, tutibagiye n'izitwa Krushed nazo ziva muri Amerika. Reka tuje kubikoho navyo byo mu bwoko bwa artillery. Hari ivyo bita BM-37 biva mu Burusiya, hari kandi n'ivyo bita RT-61 biva mu Bufaransa. Hari ubundi bwoko bita rocket artillery. Ibi navyo ni byinshi cyane ntushobora kubidondora ngo bimare. Hari n'ibindi byinshi cyane utopfa kuronkera amakuru kuko biba byaragizwe ibanga rikomeye cyane. Reka tugarukirize ngaha, ndakwibutsa kugira subscribe kuri channel ya Menya Byinshi Utasi kugira ngo uzozora nkungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Ciao ciao.